Iyo miryango ishika ku majana 4 irimo abantu barenga gato 2800 begeranirijwe ku isho ry'ubuhinga rya Gitaza biturutse ku musozi wa Gabaniro wasidutse mu ijoro ryo kwa 19 ndamukiza ugahitana amazu n'ibintu eka mbere n'umuntu umwe akasiga ubuzima. Kuri no 11 Rusama baragarukiwe ko nishira hamwe ryo gutumatumanako Limitel nkuko bivugwa na Melchiade Nzopfa barushe icegera c'umuyobozi mukuru wa Limitel. Uno munsi twari turamutse tubazanira akaganuke kagizwe n'amatoni ashika 5.5 y'ivyo kurya, harimo umuceri, harimo ibiharage, hakabamwe n'umunyu. Hanyuma ibyo kurya twabahaye ni kugira ngo bibasahirize imisi mike hano bariko baraba hano, twizera ko hariho abamaze kubagarukirako, hari n'abandi bazobagarukirako mu nyuma. Hejuru y'ivyo byo kurya ishiramwe Limitel ryashikirije ababene gihugu bari hano kumbure abafise abana bari mu mashure amasagoshi y'abanyeshure ashika amajana 2 hamwe n'amakaramu arenga 1000. Tukaba kandi twafashije kugira ngo umuryango umwe wose uronke amayinite yo guhamagara ababo bo bari hirya no hino nabo kumbure bashobore gufasha mu kubagarukirako. Ukaba rero wari umunezero kuri abo bahuye n'ivyago bagarukiwe ko nishira hamwe Limitel. Turasimiye isira hamwe rya Limitel ryaje kutugarukirako twege abo muri komini Muhuta ku musozi wa Gabaniro. Twaratewe n'itsago cimanga. Abantu bose turi mu gahinga niho dukoraniye. None turasimiye irisira hamwe ryemeye kuza kudusikako hano hantu tugorewe. Ejo nahirya ejo muze mwongere bavyeyi kugaruka kutugarukirako hano hantu. Murabona turi mu gahinga ntitugira aho turara hanze, yahizuba n'imbeho byose bizodukoranirako. Murabe ko mwotugirira n'uduhema tukazoronka ahantu tuzokwikinga iri zuba rigiye kwaka muri iritsi. Ishyirahamwe Limitel turayishimiye cyane ko ivyo tugarukirako. Rize rushonje ryaduha ibifungu. N'ubu ribanda iri tugarukirako byo tugo. Haraba abatagira uduhuzu bambara. Uturago ntitugira, risafuriya zaragiriye aho hantu. None ko biduha ifungu. Tubaye turatiza ababanyi je dutekamwe. Baro tugarukiye kudusafuriya na kwene. Naho turara murakoze muramugize neza. Kwagomba leta tugarukire ko irorabe ko yoduha agaparasera aho twuba. Itwubakire kugira turonka turerera abana. Turonke nico twigisha ko abana byose byaragiye by'amakaye y'abana yose. Ni forume zaragiye. Koronka uburaro rero. Uburaro nibwo bwa mbere ku muntu. Niyo saba Scholastique mustantera wa komine Muhuta akaba nawe nyene yarashimiye ishirahamwe ryo gutumatumanako Limitel, anasaba n'abandi bagira neza babishoboye kugarukira kuri abo bene gihugu bo muri komine Muhuta bahuye n'ivyago biturutse kwihindagurika ry'ibihe. Abene gihugu dusanzwe turongoye bo ku mutumba Gabaniro bahuye n'ibiza, ishirahamwe Limitel rihejeje kubafasha mu kubaronsa ibifungurwa. Turabakengurukiye cyane ku izina ry'abene gihugu ba komine Muhuta ukuntu irishira hamwe ryaje kugarukira kuri ababene gihugu mu kubaronsa ico bashobora gufungura muri no misi bari mu bibazo bitandukanye. Dutera kamo abagira neza cyane cyane leta y'u Burundi hamwe n'abagira neza bose bafashe na leta kugira ngo bashike kuri abo bene gihugu nkuko ishira hamwe ryo gutumatumanako amakuru Limitel ryabikoze uyu munsi. Hariho n'andi mashira hamwe amaze gufasha nayo nyene turayashimira nkuko dushimiye ishira hamwe Limitel, n'abandi rero twabatera kamo kugira ngo bashike kuri abo bene gihugu bataronka igishobora kubafasha, bashike kandi no kuri aba bene gihugu bari ngaha muri iyi site kuko ntaco bafise ntaco batwaye bagiye uko nyene bakiza amagara yabo. Mwishirahamwe Limitel bakaba bavuga ko igikorwa cyo gufasha mu bijanye n'imibano atari gishasha kandi kitagarukiye ngaho. Iki gikorwa ntigishobora kugarukira ngaha kuko abantu tubandanya tubaho.
hanyuma murabona ko ibiza bidasezerana uno munsi ningaho igabaniro, hanyuma murabona Itanganyika nago rwagisibije ruguma gonona ibintu aho hose nibiza ahadasidutse umusozi hatera ibindi biza, inzuzi zikuzura zigatwara ibintu n'abantu, aho hose ishirahamwe Lumitel igihe cyose bizoba bishoboka rizoheza rizere bagarukirako rifasha kugira ngo abenegihugu basanzwe bahurumbira umuhora wa Lumitel nabo rimwe na rimwe bashobore kubona ko Lumitel ibamirira amate mu bibazo baba bagize. Si bishasha, ishirahamwe Lumitel risanzwe rifasha mu bindi bisata vy'iterambere no mu bisata vyo kubaho kw'abantu. Twarafashije kuronsa amashure intebe hatari hake, twarafashije kuronsa imfashanyo ivyo kurya ndetse n'amafaranga y'amashure imfuvyi zikoranirizwe mu bigo bitandukanye, twarafashije no mu mashure afise uburaro mu kubaronsa amamatera eka n'ibindi kugira ngo abenegihugu babandanye babaho neza, narirya abenegihugu benshi bahurumbiye umuhora wa Lumitel.